ntangure kurongora ikintu cya mbere nabonye aba bantu yobatunganya gute, yobatunganiriza gute, yobayobora gute, kuko murabona n'igihugu gifise akahise kadasanzwe aho sekibi yatwizinziye twese tukumva isatuno twanje. Hariho umuntu yambwiye ati abarundi tubaye ingwara yitwa je ibintu vyanje iwanje jeje bose ati niyo ngwara tubaye, kandi biravye usanga ari rero ndarabe ico kibazo nico cambere mwitwariko wa mbere nagize none aba ndagute kubera jewe ndi n'umusirikare nzi ingene bigenda utondesheje abantu kuri kera twita tirayere ugasanga wasigaye inyuma hageze kugwana n'umwasi acarasa bari imbere yiwe kuko urumva nibo baciye baba basi none ko umwasi wagiye hagati y'abasi babiri urumva ingorane ciba iyo wavuze uti mwese tugende tunamye hakavumwe agahagarara bakamubona bahacucagira amabombe n'amasasu agacagema yabatayo yose yari yinyegeje kubera umuntu uyu umwe gusa atemeye kuja ku murongo. Murumva yuko bagwaye kurongora ihanga rero umwe wese arinje ntibiba vyoroshe na gatoyi kuko nasanze si wose kibi yadufatiye hariho hose yadushake dufate ukano kamwe gusa gasanzwe. Abakoraniye ngaha twese twemera Imana imwe rudende mugabo uzurabe ishengero ryo ryose idini yariyo yose irarondera akantu kogerageza kumutandukanya n'abandi bo muri ndi shengero ategeza ukarondera kandi utagize akantu kiwe abona ko murenganije. None tuvugisha ukuri duhere ku ndamutso imwe, indamutso yitwa salamu aleikum. Cengiye ku mukiriso nkamuramutsa nti salamu aleikum yumva kumenga ndamurenganije mugabo akemera gusoma muri Bibiliya aho Yesu yavuga ati nimugira amahoro. Nese ko bivuga yemwe abayisilamu bari ngaha sinimugira amahoro, abarundi baramukanya tugira amahoro. Nane mujya mwibaza ko turamukanya salamu aleikum, salam amahoro, aleikum salam, salamu aleikum amahoro abane namwe, namwe mukavuga muti walikum salam, nawe akugarukeko ntuze nawe we amahoro abane nawe. Mugabo nakikuramutsa uri umukirisu umva ko mvuze ngo yabaye mu Islamu gantuze numve uvuze uti tugire Kristo ngo ni umukatolika ngo yari kuvuga ngo Yesu ashimwe. Tutegereza kurondera akantu kadutandukanya. Ni gake rero tugira inguvu zo kurondera akatwunga, inguvu zo kurondera akatwunga rero bikatugora. Hariho nk'igisabisho kitunga twese amadini yose amadini yose yemera Imana. Nigisabisho Yesu yatwigishije dawe wa twese. Mbwira ico gisabisho ntitugihura ko twese gaye. Dawe wa twese uri mwijuru izina ryawe nahazwe ubwawe bwawe buze. Byose uduhivyo kujya dukwiye umunsi utuye kuri ibicumuro byacu emwe nta kintu na kimwe tudahurizako. No kuvuga duca twumva ko tubaye umwe kuko n'imiburi turafise ikintu twese duhurizako. Rero kubera iyo sekibi niyo irondera igitandukanya abantu, Imana nayo irondera icunga abantu. Ubonye rero akantu kagutandukanya n'uwundi shaka ucu kimenya sekiba bayinjiye. Ingorane rero ziba nizihe ucutangura kurondera uri mwikosa ko nakarutandukanye tutavuga cyo kimwe ni wari mwikosa ugacutaba kumwagiriza ikosa nawe akakwagiriza ikosa ntitwajeje kuryana none gusa kubera wamaze kubona ko mudasa
mu nyigisho maze iminsi ntanga hariho akandi kantu abantu batumvikana ko ukumva yuko ugize ikibazo ijambo umwenegihugu n'ijambo munyagihugu ukumva neza yuko bacaba ngo umwenegihugu ngo ni umusenedefudede umunyagihugu n'uwundi arahandi ntuzeho gushika wikura ko ubwenegihugu ukabwikura ko neza kugira ngo utandukane n'abandi noneho se kibi ntaba yatonze n'utuntu mwene utwo camwe yumvira rero nkanje jewe ndi muri mwebwe nyene ndo mwene gihugu mu bandi bavuze bati ubu rero wewe ni ugiye kutuja imbere utangwa kwiyumvira uti none kugira dutonde nje imbere bankurikire bizogenda gute hariho umukozi w'Imana yigeze kwigisha igihe kiraho ariko aravuga ngo kuragira ngo abarundi ngo niko kuragira ngo impene ugiye imbere zica zona izinyuma waje inyuma iyi imbere ica yona ugasaga rero nibibazo ukiyumvira uti naje nzobaragira gute nico bitubana basavye nti murambere dutama twiza nimumbere uduhushi usaga ari kibazo camwumva ingene noba nataguye mu mutwe waje ingene hari ntanguye aya mabanga ntivyari vyoroshe icambere coco muganabonye amabanga y'Imana ni insigabwenge utayisavye wewe nyene ngo iguhishurire ntihagire ububesha ngo yovuga ngo wenyene ngo yobishobora urabona nk'umuntu akavyuka ngo narose ubutumwa kuri wewe uwundi agaca avyuka ati narose ubutumwa kuri wewe ugaca usanga ntibusa kandi Imana ari mwe rudende ubwo butumwa ari igihushane neza igihushane ukiyumvira uti none je nanje rero ko aba bose arabi wanje nkurikira uwe ugenda ugafuka mugasenga Imana igaca ikurangira ico wokora kuko oya namwe nimwiyumvire abakozi b'Imana ngaha mwese ahandazi hari beshi ntabo bari bararose ubutumwa kuri jewe imbere hariho ababurose hariho abataburose muga muri vyose cantangaje ni kimwe nta numwe kuva bangena bantora mu mugambwe ngo mbe umukandida nta numwe yaje ngo ambwire ubutumwa kuri sogokuru kugira ngo ndavyitegurire mu mutwe ahubwo biravye wewe niwe yarafise ubutumwa bwo kuvuga ko azoca agenda mugatuka nka kuvyumva mugabo hari numwe yigeze ntihari kuza umuntu wakakanyibi ati je ndafise ubutumwa uragaba wewe umuhanuzi mukuru wawe si hazobari mugabo wewe kubera Imana yaramutuma ati tegura mutegure wese huzoburi numva yuko ibintu vy'Imana ni vy'insigabwenge nico gituma ngaho twicaye ngaha ari kugira ngo tuze turategera buke buke tuza turabwirana gushikaho dushika ku kintu none ntimwibuka yuko na Miriam yari umuhanuzi mugaratevye nawe aridoga ngo mbe Musa ni kuki ngo Imana ngo mubwira wenyene nanje ntimbwire yego kandi yari umuhanuzi mu vy'Imana yarakomeye niwe wa mbere yari gutegera yuko Imana ibwira Musa nawe akababwira mugabo byarase ko abitegera nico gituma rero ivy'Imana no kunyere twicara hamwe mu ikoranire hajya tuvuze ngo ikoraniro eklezia ne yinyene kuko raba tukoranye inzego zose turi mu mice yose y'ubuzima bw'igihugu nico gituma rero ubu turi mu gihe tuvuga tuti tugira icaremwe gishasha mu Burundi twebwe nyene abarundi tureme umurundi mushasha muri twebwe nyene
kugira ngo dubishoboke ko tuba koko abana b'Imana mu murima wayo. Kuko uburundi ico nababwira coco bijyana ngoma subiramwo mvuga Imana uburundi n'umurima wayo kandi yaragerageje gukingira uburundi. Je ivyo bintu bibiri vyonyene maze kubona bikomeye Imana yakingiyemwe uburundi. Ubwa mbere gushobora kubutereka ahantu amazi yabwo ari yavomera ibindi bihugu atabindi bihugu bivomera mu Burundi. Iyo ni ikintu cy'isigabwenge umuntu ashobora guca yumvira ko uburundi bukingiwe n'Imana. Hanyuma Imana igacibuterekamwo abantu bavuga ururimi rumwe. Abantu kuko hari indimi nyinshi umwe wese acagira imico yiwe. Abamaze kuja muri Cameroon je umunsi umwe nagiyeyo baja kuntembereza tukigiye atani saha turagenda nza numva bavuga urundi rurimi ruda nabo nyene batacumvikana mu rurimi. Kandi ugasanga ico gihugu kiroroshe gutwara abo baratonda mugabo bavuga ururimi rumwe ugasanga birananiranye. Muga Imana mu kuduha ururimi rumwe umuco umwe umuryango umwe yari kurakingira uburundi kugira tuba abantu bavuga rumwe koko imbere y'Imana. Mugabo rero hari Imana naho niho se ikirira acatonda nyagutonda. Nawe mugomba mutonde ahafise tere. Nivyo muramvuga nti we ivyiza vyawe bishire mu mufuko uhangane nibibi. Mugabo hari uca afata ivyo vyiza akaba ari vyo bahangana aho guhangana nibibi. Nkubu gasanga nk'ubumwe bwacu aho kuvuga tuti ubu bumwe tubugire gwacu ahubwo tugacari twebwe dushaka yuko dukwega ibibi bikatuzako. Rero murumva yuko kugira ngo iki gihugu ushobore kukirongora wiyumvira vyinshi. Je rero ku ntango mba vyari bibazo gusa vyari bibazo. Ubwa mbere bwobwo turavye ingene twakuze twese igihugu twakuriyemo ingene cari kimeze yanje yari ikomeye. Nuvuga yuko ngaha hariho abantu barenga umuriyoni bipfuza kuba umukuru w'igihugu. Naho ndabeshi muri Burundi hari beshi bipfuza haba muri CNDD-FDD haba mu yindi migambwe abifuza kuba umukuru w'igihugu bariho. Cumbwira rero wewe ukabubizi ko bariho uzi yuko batanezerewe ko batari bo babibaye. Hanyuma bagaca babwira ngo turongore wewe nyene naho twe twashaka kubiba. Mbwira ingene ucugira gute uragira ikibazo tino ndabatwara gute. Je rero ncangira Imana jewe ivyo vy'amacakubiri narose umutumwe umwe Imana yagiye irankingira kuko je nakuriye ahantu hari ama diversity gusa. Nk'ijambo ry'Imana je narikuriyemwo kandi nkurira mu ijambo ry'Imana ku buryo bubiri byose bivanze. Novuga ko je ubwo bumwe bw'Imana bwace bumporiramwo kandi n'ikintu gikomeye kuko jewe papa yari yarase yuko je ntazoja kwiga mu banyeshure. Rero abo twita abanyeshure yari yarase ati twese vyarase n'abagiye barapfuye wewe ujahe. Ati mugabo kubera dushaka yuko uba umwana w'Imana umukristo nyawe tuzokujana kwiga muri Yagamukama kugira wigi inyurabwenge ikatekisimu ukurire mu ijambo ry'Imana. Kandi bicara ibivyo nyene acanjana muri Yagamukama aranjana ndiga ikatekisimu twafata umutwe imirongo itari mike. Ngo Imana ninde? Imana dawe mwijuru ankunda kandi akampamagara. Waremye ijuru n'isi ninde? Ni Imana. Ibwirizwa rikuru ry'Umukama Yezu nirihe? Urakunda Umukama Imana yawe n'ubwenge bwawe bwose n'amagara yawe yose. Urakunda mugenzi wawe uko wikunda wewe nyene. Ivyo rero nivyo yashaka yuko nkuriramwo neza mu ijambo ry'Imana. Burya mwisi yahera abantu barasenga kurusha no munsi kuko burya abantu benshi bari bazi ko abakatolika badasenga. Mugabo twebwe uhirahiri hamwe wisinziriza tutarasenga ntiwafungura.
aca guheba ati uwo shetani yamutwaye. Saa 10 y'ijoro twaba tuvyutse gusenga kuva saa 10 y'ijoro gushika 12 ugacuja mu ya mbere. Hanyuma rero umwarimu yanyigisha muri yagamukama mwumva niwe ari guca abandanya ahubwo avuga ati ni sawa ni vyiza. Arambona kuko je nagiye muri uwo mwaka wa mbere nari maze kumenya indome zose alphabet nari ndayizi a b c d f g h i j k l m n kandi aho habatabitse mu Kirundi je ko twiga mu Kirundi twiga mu Kirundi ntavye igifaransa vyari birimwo. Urumva uno munsi murambaza abana ntivuga mu Kirundi alphabet twumve uvuze mu gifaransa cyangwa mu Congereza ayi babikubitagaho vuga wavuga uti vuga mu Kirundi a b c d f g h arambona uwo mwigisha acavuga ati umwana se shobora kwemera ko abandanya yagamukama ntegeza kumujana mu ishuri. Hari irindi shuri twari dufise ishuri ry'abaporoti cawumva rero agacagire inguvu zo kunkura mu bakatolika kwigaho yagamukama agaca njana mu baporoti. Yagiye abwira data ati ico gihe ntibatanga ayishure bavango ni asirasi kuko tugwaye twavugwa ku buntu ati nguje gutanga asirasi. Acaragenda urumva umwarimu murazi bari bubashwe kera. Umwarimu yari umuvyeyi koko kandi yavyumva ko ari umuvyeyi n'abavyeyi bakamwuba. Ntiyamuharirije yaciye aja gutanga amahera ayo ya asirasi. Ngenda rero nkurira muri iryo shuri naryo ry'abaporoti. Nukuvuga kwa Mungu natereza kuja gusenga mu Katolika mu ya mbere ngaca mvayo niruka kuko nsivye gusenga mu Katolika ico gihe papa yazara amaze kwitaba Imana mama nawe nsivye gusenga mu Katolika naba nasivye mu misa sinavuga ngo nasengeye ahandi nsivye naho muri Sunday school mu baporoti naho naba nasivye ku wa mbere nategeza kuvyishura. Naca rero mva mu ya mbere nkiruka muri Sunday school mu baporoti naho nyene twafata imirongo ya Bibiliya mu mutwe. Hanyuma tugeze mu kiruhuko cyo muci hari ikindi rero citwa VBS abana bato Vacation Bible School. Hari abantu bamabaza ngo none ngo kumenga ngo azibibira none mwumva nayitanguye ryari. Jewe injiri nashitse mu wa gatandatu injiri no kuvuga Nouveau Testament yose ndayifise mu mutwe. Rumva yo mu bakatolika Nouveau Testament ari nahejeje nja mu baporoti Nouveau Testament na Ancien Testament. Muraza gatabo kitwa ngo inzira y'agakiza. Wama niyo yari ngaburo yanje. Ni ishure nukuvuga mukora utangura kwiga twarasenga twararirimba muci Vacation Bible School umva n'ishuri rya Bibiliya. Je ncangira rero iyo Mana murumva ubwo bumwe bw'Imana jeho ncangira Imana buca bunyubakiramo nico gituma jewe nshitse mu baporoti nta kibazo office shike mushitse mu Katolika nta kibazo office bose nabagenzi nariyo shengero ry'abagenzi nge numva bose nabagenzi no baca bavuga atega uri umugenzi na uri umukatolika ntego ndi umugenzi none sivyo. Hanyuma ncangira yindi Mana rero ivyago vyadushikiye twese umunsi uri izina ndabakama ibobo gatoyi ndi i Dar es Salaam twagiye kuvumba ibiganiro vy'Arushaho kubiduha baca baradupfunga. Hanyuma umunsi umwe baje kudufata ndatoroka ntorotse ncambura iyo nja niyo mva ncamba kama ibobo ntogwa n'umuyisilamu. Umuyisilamu niwe yantoye acaja kuntungira mu muryango iwe cambana n'abayisilamu nabo rero bica bituma menya nirindi dini ry'abayisilamu. Icyantangaje muri vyose hageze gupfunga muri Ramadan niho nagiye kumenya neza idini ry'abayisilamu aho bafata bagateka icayi jenza kunywa bakantekera ivyo kurya vya saa sita kandi batarya. Nk'abakirisu benshi nk'ivyo ntavyo bari gushobora kumenya utabanje kubayo. Cenja ngira Imana ubwo bumwe
bw'Imana buca jewe bunzamwe ngira ngo ega mwosanga haje Imana ariko itegura ibinyene birashoboka. Jewe ico gituma rero ndabahanura mwese nkavuga nti nitwamara kunga ubumwe mu Mana twese tukumva ko atakibazo, kuko je ndazi igihe bangena aha mu baporoti hari habaciye bijigwa bose bati karabaye haje umuntu atari umusenzi, Uburundi burapfuye buraguye mu isanganya, none bwaraguye mu isanganya gayemo, none harabuze abaporoti babivuze uko bariho babivuze bati twe twavuze yuko umukuru w'igihugu atereza ko ari umusenzi, bwaruhanuzi ntibwari bwaravuze yuko umukuru w'igihugu atereza ko ari umusenzi, ngo none haje utari umusenzi, karabaye ijuru rirakorokeye ku Burundi. None Imana ivyo yari babariye yuko uje atari umusenzi, yaramacakubiri yari wasekibiri rero ya shetani rero ikizi karaba ukuntu ati nta kuntu mwo kwirevoluta kugira ngo ubumwe busanzare mu Burundi bupveho, igatsika kuvugiramwo nawe uruwe Imana ntuze, dukaca twicwa rero kubera kahise kacu ku Burundi kwiyorobeka. Abantu twasangiye igisabisho umwanya muremure naguze ndababwira nti ingorane mbona afise ya mbere n'ubwiyorobetsi buri muri aba Barundi, aho umuntu aba ariko kwiyumvira nabi mara gutwengera ni sawa ni vyiza, mugabo ejo yariko arakuvuga abwira abandi bimwe bamutama yavuga bijya bintu nta kintu cy'uburozi bubi nkuko umuntu ugenda ukamutwengera mukavugana neza ugaca ugenda kubandi ukababwira uti ujya numugesera urumva wewe wamwankanishije n'abandi igihumbi wewe ugaca uvuga ko umugenzi wewe, ivyo birashoboka? Wewe uhejeje kumwankanisha uhejeje kumuvuga nabi mu bandi bamwanya aho wabwiye nk'abantu batanu guteranya wewe wa gatandatu, wewe ugaca utondiwe uri ntore uri umuvyeyi uri mwiza wewe urazi ngere twagize Imana gaye, mugabo bamwe batanu nabo bariko bavuga iki? Nabo bariko baturira mu bandi batanu, abandi bariko baturira abandi bagaturira gushika usanga igihugu cyose cyasambutse, burya wokomera ko ari wagisambuwe. Igicu tibuka wabwiye abantu batanu, ujya wabwiye nawe umenya ko abwira batanu, ujya nawe abwira batanu, none bisambutse ubwo uribuka ko ari wowe wabisambuye, ucumega wewe byo wijandajandira. Nico gituma hagira urimi ni rubi, hagira ushaka eko nivyo ijambo rikudundumiyemwe naho nyene ni ngorane. Ufise ijambo wumva ko ku mutima nyene rikuremereye ushaka kuriremurura uriremurure ku bandi babwire, none ko utoja kubwira uwo nyene ryo kubera iki utoca hamagara nyene ryo ukarimubwira uti wewe burya hariho iki niki hanyuma ukumva ko ari byo canke atari byo kandi babiheze. Burya jewe mparangerageza ivyo nkabikora, jewe umuntu ndamuhamagara nkamubwira nti jewe ndiko ndakwimvira kwibi kandi sinzi ko ari byo, nivyo bari byo hindura, nivyo banaho atari byo ni sawa, none simba niremuruye biba biheze kandi nawe araremuruka. Hariho abantu muga rero kubera ivyo nabo bashavuzwa niyo babwiye ikosa, kubera wewe yari umwiyorobetsi azorinyegeza aziko yanyegeje mu mupfuko ahadata akaza yumvura bimubariye yo acacika inkokora ndapfuye umukuru w'igihugu arambwiye ibi aho civuga uti ndahiriwe kwabimbariye, urazi iyaguma afata n'indi kosa nzokora kariremeka ko n'indi akariremeka gushika bizoremera agaca abikubitamwe ibombe, mugabo butomboye kuko ako gakosa kabere ukoze karafuditse nawe ucuremuruka. Mugabo hariho ababigwanya nk'ivyo. Nagize ibibazo byinshi ngitangura kwiyumvira ivyo byose ingene ndabijera, ariko jewe dufate nko ku kibazo cy'aba bose ababishaka bari benshi, je kibazo naciye nigirira cyari kimwe gusa, si kibazo inyishu naciye ndayironka kandi ndayironka mu ijambo ry'Imana. Je nisomeye Salomo ingene Daudi yasubiriwe, soma Adoniya na Salomo ngere byageze, no Salomo yarigeze abihiga, heka Salomo ahubwo nabandi bagiye kuvuga bati nuyu ureka nta wundi ajaho, mugado Adoniya yaragara. Jewe sinigeze ndabemwe ntimunyagiritse, hariho nigeze ntumagaye yemwe ngo muramvugira bari jewe batora, jemwe nigeze mu nyifato yanje ashaka umukuru w'igihugu. Ivyo byose abanzi je nigira mvuga nti je Uburundi twarahiriwe ubuhara amahoro
hari amahoro twarashitse ico twarondera twarakirose nkaca ni rero nigira niwanga wangira mugabo nzambona mwebwe nyene nimwe muvuze ngo nuyu nkingene je nabaye n'umunyamabanga mukuru mugambwe CDFDD ntiwobimbaza kuko ntavyo nigeze ndondera mugabo ntikibuza ko abari wundi yabirondera akagira propaganda akaja kubwira abantu muramvugira bari jewe muragira iki birabaho je rero nshavuga nti jewe ko Imana yavuze ko ari jewe je nibwirira Imana gusa Imana urahabera umugabo jewe ivyo byose niwe wabigize si jewe rero Imana niyo yaciye intunga jewe rero sinomera kumwe Yezu yavuga ngo simwe mwantoye nije nabatoye ahubwo sije nabatoye nimwe mwantoye kuko sinari ndababwiye ngo genda mumvugire mugabo Imana yoyo niyo yaje ikababwira iti nuko mubigenza nico gituma rero jewe nagumye ndemye mu ntango ya vyose nagumye ndemye mugabo ndemeshejwe n'ijambo ry'Imana gusa atakindi yarandemesheje mugabo jewe kera hariho umuntu yari yabimbwiye umutamu umwe yambwiye nari nabatumiye ahantu hanyuma ndabatumiye aca yicara inyuma kandi nari we nashaka kwa umushitsi witeka hariyo ndamubaza nti mbe mutama we kubira iki wicara inyuma aca mbwira ngo hajya hakwicara imbere birutwa n'ukubona niko yaciye ambwira kandi ako kantu karanshitse ntoya nticara imbere rero aca mbwira abo bari bicaranye inyuma ngo ntimubona rero ko nkomeye ubu ngo je nciye nicara imbere aca arabacokoza jere nca mbona nti bwa bundi nivyo nca mbona no mwijambo ry'Imana ntuze wigere wishira hejuru uje imbere niba buri umutumira Imana izokugarukana igushira inyuma niba butariwe uri uw'imbere nawe uzokwicara imbere inyuma Imana izokuzana imbere rero nico rero candemesheje mu buzima bwanje ndarema ndavuga nti aba barundi rero tuzojana neza kuko n'Imana yabigize sije nabigize hanyuma rero ivyo byose bigiye hamwe ncanja ko rero kwijambo rya sogokuru uretse vyinshi yari yarambwiye jewe nafashe cyane ivyo yatubwiriye hamwe twese turi kumwe burya kiya gitabo ca Nehemiya naho nza umenga vyinshi ndabizi iminsi yose subiye kugisoma mbona bishashe sinzi ko erega nakituraze twese erega siza turaza ati genda mwubake nka Nehemiya hajya rero usanga mwaherutse kwasoma kiriya gihe nyene nuko bamubisoma jewe reka ndabwire nkaho naciye shika ndavuga ntaha rero nta niho hakomeye kubaka byose yari yabitubwiye ngene kubaka ugavye ugira iki mugabo nagira subiremo kuko hariho benshi batagira umwanya wo gusoma ijambo ry'Imana nsabe umukozi w'Imana asomere muri Nehemiya 5 kuva kuri 1 gushika ku 13 tuvyumve kandi ivyo rero aba ari byo tugendera cyane kuko kubaka igihugu tugeza hanyene tugezaho kuko gusanura ndibaza ko twese uravye tugeze aho twese tutihebura tuba Burundi buriko burubakwa mugabo hariho rero ivya kera vyari bihari dutegerezwa navyo guhangana navyo tukabikuraho kandi bikagenda neza none rero turageze mu gihe twahejeje kubaka turubatse haciye haba imyidogo abarenganijwe je ndabwire nico itwanga ndabwira nti muragaba ku Burundi ntimubufitine ko twamaze kugaruka ku Mana aha atugatirigana tukaja hirya Imana izoduhana igihano izovuga iti mwebwe ururunganwe mwese muri ngaha kuva ubu ntimuzoronka amahoro mudaheze mwese hazosigara bakeye nka babiri nka Yosuwa na Kareba ururunganwe rutagiye ruravyumva ubu harageze ko turenganura abantu harageze ko abantu barenganurwa aba victime abantu byabakozwe ko nivyo bariko baridoga tukavuga tuti dutegerezwa kubatorera umuti murumva ingene vyagenze Nehemiya ngo arashavura nasanze subiye gusoma neza ndabwi subiye gusoma sagumega ndibishasha nasubiye gusoma ndibishasha ntarige baravuga ko nashavuye basha kumbe chansanga
hariho igihe kigera ikintu cyose gifise igihe cyacu, hagera igihe cyo gushavura, igihe cyo gutwenga. Je ndibuka hajya imbere mu 2015 ntivyatanguye kiya gihe, byabaye imbere. Jewe ndazi urunganwe rwanje bigeze kuza kumbaza ikibazo cyuko ngo ubutegetsi bw'abahutu buriko bunyaga amatongo abatutsi. Baraza kumbaza ivyo ari ivyo, ngo kandi mu miryango iwacu mwe wa Mutama yavuga ngo mu miryango iwacu ngo batubwira bati mwe mwagwarukamwe nimwitegure kurasa, twe turafise amahera yo kugura ibigwanisho, nimwitegure. Ati ivyo nivyo bivugirwa mu masalo, ati none ivyo bintu nibiki vyo tuma haba ingwano. Niho naye subira ndiyumvira, nubwo se bya bindi ya komisiyo iraba ivy'amatongo no gusubiza hamwe tereo trebyen amatongo n'ibindi. Ndaraba nsanga nivyo bariko bita ko bariko baranyaga amatongo. None gusubiza itongo ritari gwawe, gusubiza inzu atari gwawe bigutwaye iki? Nivyo nabonye byashikiye Nehemiya, nivyo nabonye byashikiye Nehemiya. Nico yitwa mvuga nti abarundi tuje turaraba muri iryo jambo ry'Imana harimwe inyishu ku bibazo twe duhanganya mu Burundi kuko birasa. Ivyashikiriye bariya Abanyisirayeli natwebwe hariho byinshi vyadushikiye. Nababwiye ingene bavukana bicanye, none ntibavukana, none twone twicaye tuvukana, none bace biyahura, none duce twiyahura twese abarundi, ko abarundi twisha abarundi, none n'abanyamahanga baje kutwica, n'abarundi bisha abarundi, none duce twiyahura rero natwe. Rero tubaze tuze turavyuvuko nyene. Ico gihe abantu barashushe gose kubera CNTB, barashuha. Ivyo byatuvyariye ni hajya bace batavuga ngo bace batakwigisha mu 2015 ngurumva tubikure ko bagira badusohore. Kandi sogokuru wacu wewe yabona ko ariko ararenganura barenganijwe. Murumva ko na Nehemiya yatevye akababara agashavura, ati najewe ndimwo, ati najewe burya najewe narifise, tubibahe tubasubize. None hari ico babaye? Ntaco babaye. Uno munsi turafise ikibazo kiduhanze citwa kumenya ukuri no kurekuriranira. Iki kibazo yego nivyo gifashe minenegwe, umenga ni kibazo gisanzwe, mugari ikibazo gihahamura mu mitima y'abantu, ni kibazo gihahamura. Dutegerezwa nitegeko ry'Imana ko dutegereza kurenganura abarenganijwe. Nico gihe tugezemwo, kandi ico tucumve neza. Twebwe sekibi nkuko ndabivuga yaraduciyemwo, iraducamwo nama ndabivuga. Jewe sinigeze numva tirayeri y'abahutu be n'iy'abatutsi bahanganye, kuko narondeye kizigenza mu bahutu ndabura, ndondera kizigenza mu batutsi ndabura. None bahanganye atamukomanda bafise, kuko hari ikintu twihendako. Ubaye umutegetsi ntusubira kugira ubwoko. Niba abo bategetsi babigize bibaza ngo n'ubwoko, niba bacitwa ubwoko ni igihugu. None je nkumfise ubwoko buwe, nuvuga yuko nk'ubu duca tuvuga yuko mu Burundi nuvuga abahutu nibo bafise umukomanda, abatutsi ntibagira umukomanda. Nukuvuga je ndikizigeza abahutu rero niko bica vyitwa. Erega aho niho bihendeye bajya barongozi ba kera, barihenze baza kwiha ubwoko. Mugabo nta murongoza agira ubwoko, naho bazokwihomeka ko ubwoko ntabwo tuzobaha. Ntituzokwigera tuvuga ngo abatutsi ngo baramaze ngo abahutu. Ni izo ndongozi n'ubwoko bw'indongozi, si ubwoko bw'abahatutsi cyangwa bw'abahutu. Nta umurongozi arongorera bose. Abantu be nimureke kugira ubwoba, nimureke kugira ubwoba. Mu gihugu shetani rashobora kuzigatuma kagwi kakamara abantu, nako kagwi nitwege kubeshera abandi. Kubera iki duza kubeshera ngo abahutu ngo canke abatutsi? Nidufate ikibi uko kiri ko citwa, turabe abagikoze naba. Nico yitwa ndabwira abarundi bobo rero barabikora bagaca bahenda nkuba bagaca barondera abo bajaniranya bati kugira tube beshi, kuko ega barongozi. None ga yemwe abakorera leta uno munsi burya turafise 500,000, nta 500,000 bishika.
burya ahantu hari abantu benshi abatwara benshi abakorera leta n'abaganga n'abarimu nibo benshi. Reka basi mfate ko abakorera leta ari miliyoni, tubise ubwoko rero mu miliyoni 10 na zingahe tugaca twigura abantu badashikana miliyoni, ugaca wita ubwoko bwabo. Mugabo bobo babigira ku bwenge kugira ngo ivyo bakora babikorere mu gwihishwe, bakore ca kibi shetani yabatuma. Nico yitwa abarundi nababwira tubanze tuvyumvuko, hanyuma rero twebwe abarundi duhejeje kuvyumvuko duca dufata rero tuti reka ducire urubanza ivyo vyabaye muri kahise ruhere. Turabarundi tutarabahutu n'abatutsi, ruhere turuheze kugira twibere abarundi bashasha turi kumwe. None mwibaze ivyo bibi twofatana twese mu nda turabarundi tukavuga tuti ibi bibi n'umwasi shetani yaduteye, reka rero ubu natwe tugira tubigire ku gitero twese abarundi. Murazi ngene vyo dukundanisha. Mugabo kubera ya shetani cigaruka ngo tuza kugwana ngo urwana ugwi wawe ngo nanje ngwana ugwi wanje, tukagwanya kahise, abahutu bagwana ukwabo abatutsi ukwabo. Ndababwije ukuri ntibikunda, kazoca kadukurikira ko ni shetani tuzoba dukweze twebwe mu mitima y'abarundi izotubako gushika n'ibindi binjana bikurikira. None muremeye Imana iduhane iti kuva ubu rero ururunganwe mwese nta numwe azobona Uburundi buri mu mahoro n'umunezero, mwese muzobanza muhone ndema abandi bashasha. Reka rero ndababwira dufate ingingo yuko abarundi tugira tureme ikiremwa gishasha muri twebwe nyene, tuba abarundi babene gihugu twanka kuba bene gihugu, tube bene Burundi. Ico kiragoye no ko hari abantu bavyishizeho kiza kwitwa mwene Burundi, itwa muhutu, itwa mututsi, itwa mutwa. Ico rero kirakomeye, niho tugeze uno munsi. Ico ituma rero ndababwira nti tuve mu vyimviro bishaje. Umviriza ngamuhava vuba ko mbesha. So dusomere umurongo kuri iki kigabane nyene, umurongo wa 15. Bumva ingene vyari bimeze kera. Niho mwoza muravyumva neza. Umurongo wa 15 kigabane ca 5 nyene. Ariko abantanguriye mu gutwarira umwami bararuhije abantu, kuko bagenda babatoza ibyo kurya n'umuvinyu hamwe na shekeri z'ifeza 40. Mbere n'abasavyi babo bagatwaza abantu amanyama. Ariko jewe sinigeze nganza gutyo, kuko nubaha Imana. Muravyumvise rero, iyo wubaha Imana rero abarenganya bose utegerezwa bose kubankira. Murumva yuko ingere vyari bimeze. Uno munsi dushaye tuzunguruke twumviriza umuntu umwe mu Burundi. Musenyeri niwe yavuze ivyigwa yagiye aragira. Je muramvuga nti hagiye wofata abarundi akamera nko ariko arabiregesha umwe ivyo yokumva birarengeje urugero. Ubajeje ingene abantu barenganywa ahanyene muri ngaha, ndabajeje ngo abantu ntibarenganywa mu Burundi, amwe se nimucavuga muti bararenganywa. None tubishingira intahe nyene tubikomeze nyene ntitwobiheza. Utarenganijwe n'ubutungane arenganywa nico bagira bamukorere. Tubiheze ico bita mu gifaransa bati règlement de contentieux. Tubiheze tugira Uburundi bushasha, tutangure turi bashasha, niho vyogenda neza. Nshatse kubereka uno munsi aho tugeze kugira umwe wese yikebuke. Urya sogokuru rero yadusigaranye erega bituraze twese. Hajya mu cyavuga ngo yabwiye jewe gusa, yavuze ngo mugende mwubake kandi mwubake mugavye. None yavuze jewe gusa, yavuze twese kandi rero cyo nkundira iri koraniro erega ni rya koraniro nyene Nehemya nawe yagirisha. None muzi ko ari irihe abijya ibikorane hariho umuntu usanga bigaya mugana babwire
none handi turiko turiga, none iyo tutaba turonka akakanya ngo twigisha, mbwira atari Imana ihora iduhuriza gaha duhora turonka uwundi mwanya wo kwigishanya nk'ibi ryari. Nico gituma ibi sivyo gufata minanegwe. Hajya muravuga amaragi yaratwigishije kwegera Imana niri koraniriri. Ahandi vyari kuba aho umwe wese agasenga, umwe wese akiyegereza Imana, mugabe ikoraniro nk'iri aho twigishanya twese kugira tumenye aho tugwaye naho twokira bica bibindi. Kuri iki kigabane nyene urumva niho tugeze ubu. Nico bituma ndabibabwira indongozi zice zihaguruka, kuko nanje hariho ivyo bavuga ngo sinzohatambikiza hose, aho indongozi muri ngaha mwese, umwe wese acagenda yigiriye inama ahari kwaca atagura, sinze ndinde kuhatambikiza ntaho noshobora. Nico bituma Yetiro yabwiye Yuda ntuzeye Musa ati tora abagufasha we ntavyo woshobora, nibo batambikiza ko bikunde, ati tora abatwara agushika kuri nyumba 10. Ndabwire rero ko ibintu byacu bisa vyose gushika kuri nyumba 10 ntuze, none tweho uburongozi bw'u Burundi ntibushika kuri nyumba 10 nyene, none nkabijya mwe murabitahura gushika kuri nyumba 10. Uburundi igihugu c'amata n'ubuki. Navuze zijya nyenyeri, hariho umunyisirayeli aheruka kuza kundaba, yaje ambwira ati icambere yahereyeko yinjiye mu biro avuga ngo shalom shalom shalom, kuko arazi ko natwe turamukanya shalom nyene. Hanyuma acatangura kumbwira ati mwebwe mwarahezagiwe nka twebwe, nico gituma durashobora kwirengagiza Burundi kuko duhasanze duhurije kuri vyinshi dusa. Gusa catubwira ati mwebwe mwarahezagiwe gose kuko Imana yabahaye imvura nyinshi, muca mu bijuju ntimwimbura no kwimbura. Ati none ati Israeli no Burundi ni igihugu kinini, hajya twivugisha Israeli wese ko gatoyi, mugacambwira yuko ari ico gihugu ca mbere gishora indya iburaya kandi ba mu bugaragwa. Nico gihugu ca mbere mu bihugu bishora indya iburaya. Aja bati mwebwe namwe Imana yabahaye vyinshi muca mu bijuju, nayo mazi vyabananiye ko muyakoresha. Ngo none twe tuze kubigisha ingene mukoresha amazi, twe tuyakura mu kuzimu kure. Hari hundi munyisirayeli yambwiye yuko kugira baronke amazi bakoresheje imiliyaridi 30 z'amadolari. Haji mubona muri Israeli ugenda ukavoma amazi ugacunywa, hajya amazi kugira bayaronke bakoresheje imiliyaridi 30 z'amadolari. Twebwe natwe twifitiye ivya gusa bica biranka ko tubikoreye wese kibi ni mubi. Kibacaza ati ntimubinjyana, none mwibaza mu Burundi twokora nk'abanyisirayeli. Ndabwiza ukuri, none gushikaho nza kurondera abashinwa baza kutwigisha kuri mu muceri gantuze dufise abaengineer agronome. Oya nimwiyumvire, nasavye ubushinwa bumpe abahinga baza kudufasha kuri mu muceri mu Burundi, dufise abaengineer agronome bize bakaminuza bakarenza. None ubu nagize ishure ryo kubigisha, umva bari baraduhenze ntibari barize. Baza umushikiranganje muri n'ubworozi yatangwe hirya yejo niho twataye kwigisha aba engineer agronome. Tumva twagize irindi shuri, none tuzobaha ama diplome yitwa gwiki, bahejeje tuzobaha ama diplome yitwa gwiki. Mugabe iyi ni inkebuzo. Mu bisanzwe umuntu amaze kuronka naho iba diplome nto ya kaminuza agakora irya memoire, mu bisanzwe abahejeje ubwenge bwose uba basigaje kurondera ubumenyi ashira mu bwenge bwiwe. None umu engineer agronome ufata internet akiga ingene bari mu muceri, ivyo vyo munanira kweri. Muga kubera kibi avuga ati nzokuzivya ubwenge kugira ngo ntuzupfurimwe uko murimwe mukimbura mukanezerwa igihugu cava kibijuru. Erega hose kibi aranka ko tubijuru. Ivyo rero nivyo rutegerezwa kuvamwe, nitwa batuzi yuko ubu twamaze kumenya ko twinjiye muri ca gihugu ca Kanani. Erega nuko bacinjiramo. Mbere ko muriko muravuga, erega kare twari mu bugaragwa, hajya twarayerereye kuva twikukira tuvuye mu Misiri, turayerera imyaka urazi kuyerera kuva mu 32 gushika mu 2005 turi babayerera tutagira umutegetsi. Naye ntumva ko twari dufise abataribo. Hanyuma kuva mu 2005 rero dutangura urugamba rwo kwinjira muri Kanahani. So kurahengereye yadushikanye ati namwe rero sigara rero murakora agenda wewe ubuhanuzi yari yaburose
munaga natwe tukishinga gusa ubu niho tubibona ko byari ivyo. None rero ico kivi yadusigiye tugikore, tukanga kugikora. Rero ndagira ndabwira ikintu kimwe, aha mwese muri ngaha nta numwe atemeza yuko sogokuru ari mwijuru, nta numwe, twese turavyemeza. None mwibaza ko atatubona? Mwibaza ko atatubona? Ntari kumwe n'Imana? None hasogokuru yobwira Imana ati bankubitira ikofe? Mwibaza ko Imana itabikora? Adusigarana ikivi duce tugambarara. Adusigarana kandi yasize abitubwira ati sigara mubaka nka Nehemiya. None yavuze ngo twake ibibambazi gusa bya Yerusalemu, ntiyavuze dukore n'akarenganyo. Muri Bibiliya y'Abakatolika handitse ngo Nehemiya akura akarenganyo mu gihugu. Muri Bibiliya y'Abakatolika ujya mutwe w'amajambo kandi murumva ko bisa. Nuko erega urumva wewe wanditse naje nkandika nk'ivyo wanditse, naho tuba turiko tugira tradition ntibiba bisa. Muri Bibiliya y'Abakatolika bavuga ngo Nehemiya akura akarenganyo mu gihugu. None ico si kivi yadusigiye sogokuru? Nene yavuze ko dukora nka Nehemiya. Reka rero twiyankire. Nico itwa nanje ndababwiye nti nanje nashavuye kubera mbona abarenganya. Nakoranije ikoraniro ngaha niho muri ngaha. Mudahindutse ico kivi yadusigaranye mukagiheba, kizima mwese iciza mwese mwemera muti ivyo yadukoreye ntashobora kuja handi ari mwijuru. Azobwira dawe wa twese ajya mwijuru ati nta kuntu wompera ikofu rya kandi azorirya. Tuwe tugira ico twubaha Imana, twubaha Imana. Reka mu guheraheza imbere yuko ndababwira urugendo ngene narugenze, tubanze dusubire dusome nyene Nehemiya kugira ngo aha hantu tugende tuhumvise neza. Nico kigabane ca gatanu nyene kuva kuri 14, ubu kare nari nashitse kuri 13. Murumva yuko 15 nabaye ndakabibira hakiri kare kugira ngo nugira mutegere. Je ndabwiye Bibiliya shaka usoma aho wasomye, je ndababwiye ko nasomye biguma biba bishasha, uzubona akantu utari bwabona uzokabona. None we mugume muza murasoma soma rero kuva kuri 14 naho ushaka kuri 19. Kandi uhereye umunsi umwami Aritazeruzi yangize icegera ciwe mu gihugu cy'Ubuyuda kuva ku mwaka ugira 200 kugeza ku mwaka ugira 32 ari ku nganje, uko ari imyaka 12, ari jewe ari bene wacu ntaho twigeze dutungwa n'ivyagenewe icegera c'umwami. Ariko abantanguriye mu gutwarira umwami bararuhije abantu, kuko bagenda babatoza ivyo kurya n'umuvinyu hamwe na shekeri z'ifeza 40, mbere n'abasavyi babo bagatwaza abantu amanyama. Ariko jewe sinigeze ngenza gutyo, kuko nubaha Imana. Ariko nagize umwete wo gukora, nubaka urwo ruhome, nta tongo na rimwe twaguze, kandi n'abantu banje bose bama bakoranira kuri ico gikorwa. Kandi abantu 150 b'Abayuda n'abaganza bama baza kurya iwanje, udashizemwo abaza bavuye mu mahanga adukikije. Ku munsi twabaga inka imwe n'intama 6 nziza hamwe n'inkoko, kandi uko iminsi 10 iheze twama tubaha umuvinyu w'ubwoko bwose. Ariko naho vyangana bityo, ntaho nigeze ndondera ivyagenewe icegera c'umwami, kuko abantu bari bacumukujwe n'intwaro mbi. Ndaheza ndasenga nti, Mana yanje, ivyo nagiriye aba bantu uzobimparureko ubinyishura ivyiza. Amen. Ese natwe iki kiringo nicahera tugatanga raporo nk'iyo. Mbe murazi ivyo vy'umwami bavuga, rega twebwe vy'umwami nirirya tunga rusangi n'irya bene gihugu.
guca ugenda ukarya ko rero ngo reka ntware ko ntawufata hari si hari ukaza wumva hari n'uvuga ngo umukuru w'igihugu ntazohatambikiza hose ivyo barabivuga gushikaho bashitsaho ngo turabizi yuko yoca duhana ngo natwe ivyo atabonye ntituzobimubarira ngo ko turaza bibonye azoca duhana ngo natwe ivyo atabonye ntituzobimubwira. Abantu rero twebwe abarundi twisubire ko rero dutange raporo nziza, ndababwiza ukuri ntihagire uzorya kuri ivyo by'abene gihugu yibaza ngo azohava kena. Murumvise yuko witwaye neza uca utunga, kandi benshi bajya abantu usanga banyonora itunga ry'igihugu burya babibaza ngo bagira batunge, muga ntibabazi ko ariko bikwegera umuvumo, babazi ko bagira batunge. Murumva ko yakuye akarenganyo abantu bakamererwa neza, hanyuma bose bacamererwa neza. Ntiwumva no kumezi we none ko baza kandi bakaronka ivyo bafungura. Je murandaba none ko ntariko ndarya ivyo biturire, ko ntariko ndiba, ko mbona je ngoma ndonka ivyo ndya. Kare je abantu baje ndabazimana, none wibaza yuko weho uzoca ukena ngo nuko utatwaye ivy'abene gihugu. Ahubwo tubibungabunze neza bizotugwirira bibe ivyatwese, duce duhaga twese, duce tunezerwa. Nico ituma rero ibintu kutubera icigwaho nashatse yuko mwumva iyo tuja muze rero muza murabandaniriza ko muti nanje ngiriki nanje ngiriki nanje ngiriki, kugira ngo ikiringo giheze uzuce nawe uraba uti twarabigize neza, vyagenze neza, kare vyari bimeze uku, none ubu bimeze uku. Nico twarashatse kubabwira nti turabe neza ikivi sogokuru yadusigiye, ntiduhave tugihagarikira mu nzira, kuko ikintu ciragi ndababwira udakurikije iragi. Mugabo je abarundi twahora dutinya iragi. None burya mutama iyo asize avuze ati samuragwa nurya naho ari umwana wa gatatu, urabona umuryango bagarariza. Tuvugisha ukuri, ego dufate yuko jewe nari nk'umwana wa gatanu w'icumi, abari bavuga bati je nije ndi imfura, mugabo mugenzo w'ikirundi uca wemera, ukemera ko ari we abaserukira. None rero murumva iri ragi twasigaye na sogokuru rya Nehemiya, iki gitabo tukigire gwacu, ndazi yuko ibi tubigendeye bizoca bigera neza. Mugabo tugatijyo ragi ndababwire, kuko nk'ubu hari igihe iciza kiri koraniro, hari igihe mwosanga hari wabifashe minenegwe, mugabo murumvise ko atari minenegwe ku ndongozi zose, none ntiyasiza duheza gihe bijya byose nivyo bitangaza. Ibyo yari gukora mu kumunane agaca avuga ngo ejo ngo mubahamagare bose, aha kare iki kibanza kiraheza genda babwire iki kibanza kuko kimaze kubera ko ubutumwa bwinshi cyane. Nico gituma iki kibanza gihambaye cyane, kirahambaye gose. Rero nari nashatse kugira ngo ndababwire ijambo nagendeye ko, kuko ni jewe iryo ragi ndaryumva, namwe ni muri gire gwanyu mugume musoma ico gitabo, mugume musoma, muze muraraba, hanyuma rero muce muza muraja kuraba n'ahandi. Ico ni icambere nababwiye rero ingene nagira ikibazo ingene nzotangura. Hanyuma rero hariho abandi rero ikindi kibazo nari mfise, mbega ko hariho abatavuga rumwe na leta, nabo nzobagira gute? Nkaraba nti none ngire abashaka kuba ministre bangana nko miliyoni n'imiburiburi, ngire leta yo miliyoni. Mwumve rero ikibazo, ngire leta yo miliyoni. Jewe nitwaje jambo ry'Imana, nababwiye nasomye naho nyene ingene Musa yatora abantu, nawe nyene burya ntawe gutora, ni Imana yo nyene yitorera. Mugabo hariho ivyo uvuga uti nkurikize kimwe bibiri bitatu bine bitanu, umva haraba beza muri mubeza. None duha tuvuga tuti n'amabara rutana, n'ivyiza rero birarutana. Umuntu ku mwana w'umuntu naho bawasenze urashobora gusanga wihenze, mugabo ukagerageza wabishize imbere y'Imana, Imana nayo irabihezagira. Camwibaza rero amakungu yose yavuga ngo turabe ko ashiramwe mu yindi migambwe, umutego wategereza ushabandi abo mu yindi migambwe. Ndavuga none uwo muntu azobaje guserukira umugambwe cyangwa azobaje guserukira bene gihugu?
azobaje none userukira umugambwe jewe uje kumfasha gute ko jewe serukira bene gihugu erega burya rero nico kintu abantu benshi bataranamenya aha jewe igihugu gitewa kidategwa ni nka kurya musi atwara ihaga ritagira igihugu none bari bwashikana hane yari twara akarirongora burya rero muri twe dufise igihugu burya umukuru w'igihugu arimwo bibiriga harimo ko umukuru w'ihanga ngo gicegera canje muri gira mwumva ngo ni commandant supreme ajwe yankoni ndanamuha ko gwakoreko abwira ijya ntahe oya nimumbwire umucamanza akizigenza muri gira mwumva ngo nicegera cy'umucamanza akizigenza hariho abantu rero kubera igitwa ndabwira ko twari tukiri babayerera n'igihugu ntitwari bwamenye ingere gitunganywa kubera twabaye babayerera mu bugaragwa nico gituma Imana burya Imana imigambi y'Imana yose iraharuye iri ku rutonde ibibizi bari mu bugaragwa Imana yabona ko atamwami bashobora gukenera kuko nta gihugu bari bafise mugari bakeneye umukuru gusa w'ingabo hanyuma rero Imana irabona iti muzotaba mushike je ndabizi muzorondera umwami ni Imana yacivuga iti nimwamara gushika mukeneza mugashika neza mukicara mu gihugu nabasezeraniye nimwashaka kwimika umwami mwumvise rero ubutegetsi rero bucabuza iyo bamaze gushika mu gihugu iminsi yose muca mutava dukeneye umuntu araba imbibe z'igihugu cyacu ko zimeze neza mugakara ivyo ntavyo muba muvuga hanyuma rero ati ntimuze murondere umunyamahanga umunyamahanga bakora kwa karanga kanyu hajya ukazoshaka gutwara igihugu twariye ku mohe y'umunyamahanga uzumenye ko gisambutse muribuka yuko nitegeka irindi Imana yari yaravuze yavuze ati uwuzobatwara ntazasubire mu Misiri none ntivyanditse ga yemwe ntazasubire mu bukoroni niwavuga rero ngo kugira ubuje uzahumva abantu bavuze ngo none ngo urabona ngo shira hamwe rya buraya ntiridukunda nijurira korotse rikorotse amajahe jewe ndabaza ikibazo nama ndakibaza kuko ndi mwisekeza ryo kwigisha ibinyene nimumbwire ikintu citunga kama uburaya bufise twebwe tutagira mumbwire kimwe gusa ico nabona kibaza bose barabuze ikintu citwa itunga kama Imana yaremye abanyaburaya bafise reka basifate ububirigi bufise twe tutagira nigiki none mbwira kubera iki abarundi tutofata ingingo natwe tukaja gufasha ububirigi ntibishoboka abarundi ntibishobora kuja gufasha ububirigi fata ingingo murako bidashoboka umwe wese avuga ati jewe nzokora amasaha 28 ku 28 Imana ukayibwira uti jewe none Yosuwa ntihagaritse izuba kugira baze yikure kwa basi izuba ryarahagaze buranka kwira none twewe ntitwashaka kuvuga tuti kugira natwe iteka Mana waduhaye abarundi riberyo n'amakungu yose abimenye duhe gukora amasaha 28 ku 28 gushika tuje gufasha amakungu yose atangaye abone yose ko ari wewe erega Imana yo iraza abarundi tukayankira niyo ngorana abarundi nitureke kwankira Imana tuyemerere murabe akahinda nababwiye ntiduhewa gutora ubutare bw'icuma ikintu cyose muzokumva gifise izina ry'ikirundi muze muce mu myako mu kirundi kibaho none bwo butare twasanze bwibereye hejuru twasanze ari ubwo bimba fere aho tumaze gutora twamaze kubupima ni muri Gitega hiburaza ni muri Makamba ni muri Cibitoki ni muri Butihinda muri Muyinga aho hatatu niho tumaze gupima hose buruzuye reco bitakuzura mugabo vyari vyarananiranye yuko nawe sogokuru acavuga ati mugira muvumbura ibintu jere cyo twandabwira muraza murubaha ijambo ryose yatubwiye muze murasubiramwe
nk'ubu rero duce tubwanjanjwa kubwo butare duce tuva muzungu ngo witorere n'ivyawe kubera iki Sekibi acaza ati nshaka ko muzokwamura abakene mwawe mwidoga iminsi yose muvuge ko Imana yabahevye kandi Imana ari yaduhaye Imana araduhaye Sekibi acaza katuzibira amaso n'ubwenge bwacu bwose Imana yaduhaye tukabuzibira tugaca tuja turidoga ngo twe turabakene nta Imana yaduhaye vyose nta na kimwe yatwimye Mwanza numva abantu bidoga ngo ifaranga ryacu ntirigira agaciro ninde abwiye ko ifaranga ryacu ritagira agaciro none ifaranga rimaze iki abazungu bataraza hari ifaranga ryari mu Burundi hari noti mwoba mwari bwumve muvuze ko arundi baraboro tuvugisha ukuri ahantu twacura amasuka dufise amahinguriro ahingura amasuka n'imihoro n'imipaga ayo mahinguriro agacapfa kubera umuzungu yaje none uwo muzungu cuvuga ngo ko tudakundana ngo turapfuye gayeme byose nivyo gutahura nababwiye ko ibinyegezwa vy'Imana nibinyegezwa nyene kubitahura bica kure tubitahure rero abantu kubera bari bakozwe mu magabura nyama none nzo yabagore ko iritunga ry'u Burundi ryose ari ry'abarundi none ko amagabura nyama ngira imituri imiliyoni 12 bizogenda gute imiliyoni none hari numwe adashaka kuba ministre none ni kubera iki ucuvuga ngo ngira umugambwe kugira nzembe ministre ngira umugambwe kugira nzembe president ngira umugambwe kugira nzembe deje mu Burundi umugambwe nawo tuzosanga ari ubwoko gatuzava rero ntibari bise n'ubwoko mu migambwe tuzava dusanga imigambwe nayo yacitse ubwoko ngo amacakubiri ariko icyanyoheye ni kimwe naco nyene novuga nti Imana aramfashije kugira ngo mbe umunyamabanga mukuru umugambwe CNDD-FDD navyo nyene je ndabifata nk'ibintu bidasanzwe kuko ndibuka inama ya mbere nagiyemwo y'imigambwe ndi umunyamabanga mukuru wa CNDD-FDD abanyamigambwe bose barabuze ingene bifata barabuze gushika n'umushikiranganje w'intwaro yo hagati arabuze ingene yifata avuga ngo none ngushika ryari ngo ndakwakire nagira wowe uri chef wacu ibaze umushikiranganje w'intwaro yo hagati atarazi ko ari watwara imigambwe n'umugambwe CNDD-FDD urimo ngo waze kunyakira jewe chef ngira shike abanyamigambwe ngo mbe yicarahe ariko uwo munsi nashika ubwa mbere mu nama ya mbere ndababwira akanyamuneza kabaye mu banyamigambwe twaciye tuja gusangira icara ahubwo inama wamenga nitwe twayihereje aho nyene twahereye kuri pause cafe ministre acaturindira ko tuzoheza none abanyamigambwe ari kindi bakeneye so gutera inkuru so kuyaga gusa ko ufise politike yawe naje hagiriye wanje turayaga igihugu coco ni kimwe politike yose izoguruka ku gihugu ko igihugu ari kimwe murahura mu kayaga duca turamenyerana zanjyane mwaramumva migambwe mwarasubiye kuzumva none iyo si Imana yabivuze iti wewe ndabona yuko uzohava uja hariya hejuru y'abarundi bose burimenyereza abakara n'abanyamigambwe Imana igacivuga iti burabimenyereza oya none kumwe emwe aha turi kumwe honorable umukuru w'inama nshinga mateka ndazi yuko yari mu bimbere mu mugambwe navuga ko yari yarigeze yumvira ko jewe umuntu yitwa Varisito zoba umunyamabanga mukuru w'umugambwe navyo yari yarigeze yiyumvira mugabo nimwiyumvira jene rero ndabibona kwishi bakagenda ngo bagiye gutora umukuru w'umugambwe bagatahuko bose abagumya abagabo bose biteguye n'indirimbo bateguye zo kuririmbira usubirira banaje ingozi baricara bariga baravyuka bukeye bati dutahe bashe mbe muri Bibiliya nta bandi baba barigeze bataha bagiye gutora bakaca bataha muravye neza muri Bibiliya ntimwohabura musenyeri uraducukurira ntihabuze abandi baba barigeze kuja gutora umukuru bagataha bati dusubire gusenga ico zibarabaza bagasenga bose ntabo bigeze gusubiza inyuma ngo nimugende nzobabwira umenga ahantu vyigeze kuba zamuracukura hagira ibintu byose biza biradushikira byinshi byarashikiye abandi hajya rero yari Imana iri kwiravuga abanyamigambwe rero ncangira Imana tuba twaramenyeranye
ntawe arakinkubita amakofe bikunde. Hanyuma Imana ndayisaba mfashe gutora ingene vyogenda, ndabona ngize leta abantu bose bacakoma amashi. Nanje nari mfise ubwoba rero ndababwira, nari mfise ubwoba bwo gusohora leta, gusega ukiyumvira uti rebwe ndayisohore. Bazi gutora umushikiranganje wa mbere umwe ingene bigoye mu gihugu, gutora icegera mbese je ndabijejwe ntivyari vyoroshe. Ariko rero nagenda bakeze naho kubona gushika ubu tutarigera tugira njira panda, kubona bitarigera bishika imbere yuko tuja mu namashikiranganje turabanza tukayaga twese dushira hamwe atavyo uvuga ngo konterande tukumva ko twese twumva igihugu kumwe. Ire niryo terambere, kera suko vyari bimeze. Murabaza ntibantunganya be nando wayingere vyagenda mwazoba ibi byose ni Imana ibikora. Ntimugire ngo nta nguvu z'umwana w'umuntu zirimwo mukama wanje. Ni Imana iravuga iti ndabitumbereza uku kandi bitumbera uko bizoca bigenda uko. None ndakeza rero nabo twakora mu gico nama ndabahanura ntibagiye guserukira imigambwe, ntibaserukira ubwoko, ntibaserukira iki. Urya niwo mutwe w'igihugu rero n'amashikiranganje mu bikorwa abene igihugu babajeje. Rero natwe dutegerezwa kwengengana, hajya turengengana tuvuga tuti tugende twese turi kumwe. Ubu duhemukiye akavamwo nawe aravamwo. Hariho abantu batangaye babonye ubuvuyemo. Umwe namurungitse mu mabanga we urumva yacaja kuduserukira ubwizigirwa bwagumye bubandanya. Umva umuntu yizigiwe mu gihugu agaca yizigirwa n'akarere bica bigenda neza. Mugo wundi nawe yarijanye. Bazi ikintu nabonye. Je navuze narababaye nari nzi ko bashikira gace tuzojana gushika mpeze. Ndababara. Yo ncandasubira inyuma muri bibiri yaremesha. Je ncamvuga ntiyezu wenyene yatwara 12 haravuyemo umuhemu. Jewe ndi umwana w'umuntu ni jewe buri umuhemu. Naje no bandinda. Ibaze Yezu amenya kari mu mutima w'umuntu, baragenda namugira umwizigirwa amugira ubujejwe ubutunzi muri ijya guverinema, hamugira ubujejwe ubutunzi. Hanyuma urumva ari umwizigirwa akomeye muguburuhiro abariwe amuhemukira. None je umwana w'umuntu no mu gutora ntanamenya n'abari bo mu mitima yabo. Ni jewe none inoca avuga nta uzohemuka. Naciye ndema ni ibintu bisanzwe. Ico rero carandemesheje. Hanyuma rero hariho n'ikindi kibazo. Mwumvise ko abakozi b'Imana, abapatiri, abasenyeri bari mu bibazo, abapasitori mu bibazo, abashehe mu bibazo. Mbega uyu muntu bizogenda gute? Mbwira namwe ari mwebwe mwaca muvyifatamwo gute? Timpengamire ko umukuru w'igihugu atagira idini, atagira umuryango, atagira iki, afise Imana. Hariho ibintu bimwe rero abantu bama bihendako. Hajya harabavuga ngo umukozi wa leta ngo indongozi muri leta kirazira yuko akora umugambi w'iterambere ry'umuryango. Je nabajije none nzoca ngurisha ivyo narifise vyose. Ico nico nahereyeko. Ndavuga nti burya bwose n'ubujuju, kuko nibo bari bakwiye kuja kwigisha mu kibano ingene abantu batera imbere. None bacavuga ngo ntuzutugarukiraho wowe genda tugurungitse Bujumbura ntuzutera imbere. Turavyinjizamo mu gihugu kugira twame turabakene nituze twigishanye. Turabakene naho shetani bayamaze kwinjira. Hanyuma rero naho kubera nari nagize niyo Imana yari yateguriye nuko nyene umuntu atabimenya. None nk'ivyo vy'amadini yose kuyamenya vyagenze gute? Jewe ncaravuga nti haje ikintu ca mbere gikomeye gusenga ntibisaba yuko urinda kuja mwibarabara ngo jewe ngurumva ndi umusenzi. Hariho nk'umuntu uzamva avuga ngo bwa bundi urazi gusenga, yampaye nk'aba mugenzi dusigaye dukota no gusenga. Murumva iyo shetani gatuzeho nagira ukota gusenga ni Imana. None ko mwese mpanumva muhejeje ngo dusavye bike muri byinshi turazi ko biduhera ubuntu tutarinze kubivuga, mugacuvuga ngo kutabivuze
nk'ivyo murumva siwe ndiko ndasenga siwe saba ugaca uvuga ngo nasenze nabi canke neza uranyima wewe ivyo wawe nagusavye uraca ubinyima je nasavye Imana none uri Imana kugira ngo ugaye ko nasavye nabi hariho uwasavye nabi yeza caramumaramaza nimwaba mushaka ko dusaba mwene uko rero je sindavyemera hariho uwasavye yasavye igiti rero nimwasenga bakavuga ngo Mana ngo ma poste yo kuba president ngo ma poste yo kuba nizoguha namba nizoguha soko basenga yasenze asaba wa mu mama asabira abahungu biwe nibamara kushika rero hajya rero muri ca cicaro ca namba yibaza ngo nibashika kuba premier ministre ngo zuce ngo umuhungu waje ace mu bubafu ngo undi mu buryo bwawe yo ngo rico itwa mutaronka ntimuzi gusaba basha ntimuzi gusaba iyumvira umwana w'umuntu akubwira ngo urazi gusenga aragukota ni siwe wasaba kandi nawe uvuga ngo niwe uri agahambaye mu gusenga waheza ngo hariho ivyo ntavuze ngo ndazi ko impera ubuntu none wowe wumva wasenze neza ntejeje kwiga ko utabivuze vyose hajya rero shetani iyo shetani yaje iraza je rero ico nico candemesheje icambere Yesu yavuze ati ushaka gusenga ntumere nk'abafarizayo baja mu mayira abiri kugira babone ko arabasenzi uriherera kandi gusenga rero ndababwiye ni ikintu gikomeye cyane musenge cyane je mpora niyumvira iyumvire Yesu umwana w'Imana yariherera agasenga mbeho uri umwana w'umuntu kandi ko kudasenga ico naco mucumve kandi mugishimikireko Yesu wenyene yarasenga ari Imana none wewe mwana w'umuntu kubera ko udashaka gusenga jewe hari ukuntu kuva imyaka nayo mfise ngira ngo murumva ko kuva nkiri umwana twazinduka gusenga tukavyuka gusenga jewe rero nari namenyereye imisi yose 12 ko mba ndi mwisengero hanyuma amabanga rero aremera nk'amabuye bica birangora ingene noza ndazinduka 12 kuko babahungu tugendana nabo banza kuvuga ngo banzurindire ngo twaze turabe ibaze ndi n'umunyamabanga mukuru umugambwe baravuga ngo reka tugutangurire ngo twebwe cabibaza rero no munsi n'umukuru w'igihugu ndabwire ikintu ca mbere bohero rya mbere ninjiyemwo ryo kutazinduka 12 gusenga gushikaho nsaba nibampe basi umupatiri tuze tugirira imisa muhira sindamuronka murumva umuntu yifuza gusenga kaburo bumufasha gantuze ni hatari hanyuma umva haguma urumva ncasenga je nyene kwa kundi nyene burya gusenga biri kwisha yo gusenga kwa wenyene no gusengera mu ikoraniro hariho guhifatanya n'abandi gusenga kuko aho babiri canke batatu baza bakoraniye bagasaba ivyo bazosaba bizobabera uko nyene nico gituma hariho gusenga iwawe no gusengera mu ikoraniro kugira ishengero hajya ni vyiza cyane utagiye mu bakatolika baja mu baporo tukaja mu bayisilamu kaja igikuru dusengeye Imana dusengeye Imana hariho gusenga iwawe mu muryango nawe wenyene no mu ikoraniro jewe rero ncanavuga nti none ninde muri bose azoncira urubanza kandi ari Imana yonyene incira urubanza cyavuga rero abariko baravuga ngo sindi umusenzi none birakenewe ko babimenye bashaka je mu mayira abiri kugira amenye ko ndi umusenzi ico rero gica kiranyorohereza hanyuma mu kugera amadini nca ndabona ko twamadusenga kumwe kuko dawe wa twese twamaturi turakivuga twese no kuvuga twese dusangiye Imana imwe dusenga kumwe ivyo bica biranyorohereza hajya ni vyiza ko abantu boza barakorana bagasenga kuko Imana nanje ndababwiye n'umwana wayo yarasenga kandi Imana uyinginze iraguhaga navyo nyene biranditse na wa wundi adodora ati nyamu navyuka umfashe mugora ati jawa here ngora navyutse kugwa none Imana niyo dodora igaca yanka Imana rero iringingwa dusenze cyane ivyo dushaka vyose tuzobironka mugabo tukicara ngaho ngo Imana iratubona hegira kubona yakuremye mugabo
ya nta kintu kinezera Imana rero nk'umuntu ariko arayisaba kandi nawe uri umupapa abana bariko baragusaba uraryoherwa none Imana nitogerwa turiko turayisaba ngo wahivye rero kutari kurasaba abahi kandi abantu baratunga bagaca baheba Imana ngo je byo naronera narose Imana iguhaye ahubwo cyo usenga kurusha urusheho kuko handi ho hava bikwaka nagiye uvuga rero ngo yarashikiriye igiti yarondera ngo acaheba Imana ikintu rero cha ikindi cari kibazo nari mfise ni iki tugezeko iyi mibano y'abarundi nayifatiye umwanya muremure ndiko ndiga ingene abarundi bosubirana tukitwa abarundi ca ntangura guhiga ahari ibitujyanisha byose ivyo ari byo ndabwira ikintu kiwe kitujyanisha muri byose ikintu kijyanisha abantu mu gihugu no kurya ivyabo babona atako bari bugire uriye ivyabo bakubona atako bari bugire imbyane ziratanguye ndababwire indongozi mu vyumve uriye ibintu vy'abene gihugu bakubona atako bari bugire injyane ziratanguye kuko ubwa mbere baca barereka uwo wahaye akarengwe baca barereka uwo waguriye impuzu baca barereka uwo wahaye kado y'ikirato uwo muntu baca bamusharika nawe agaca arondera kwihagararako ukazosanga we niwe wajyanishije abana mu muryango batabibona wewe ugafata ivyabo ukavyiba ugafata isoko yari ku miliyaridi ukawushira ku miliyaridi 5 ugaca urya 4 barabibona barabizi ntubahende bafise amaso umuyoro gusa kubera twakuriye mu kwiyorobeka kubera imigenzo yatumwe n'amagume twaciyemwo aho indongozi zitari indongozi abantu bize kunuma ngo nta guhandwa ku kirenge nta guhandwa ku rurimi ikirenge kiriho sivyo ndabeshe murabibona mukinumira muga muratuntuye ko ibyanyu bariko babijya mubona ngweka ngo simvuga simhanda babwira ngo mumbwire mukanka ngo nta guhandwa ku rurimi ikirenge kiriho mugabe intuntu yo irakwishe ugaca undereka ugasanga naciye nubakira nabo rero mwe naba maherukuye kwa shetani wa mbere wubakira n'umuhabara murazora baca barongwa abagore bagira kabiri mukazobona haji urongwe umugore agira kabiri kubera yarose ikintu uzucumenya ko yamaze gufatwa na shetani hari ibintu yariye bidahezagiye hanyuma rero inzigo iratanguye mu bantu barabuwuzuraha barabuwuha inzigo ikiza hanyuma abo bantu bagaca baryana wewe wiberenga wicariye ku gatebe naho kumbe ca gihugu niwe bakijyanishije utabizi ico nico cambere je nabonye mushaka ico tugitoreye umuti biraheze none nka hari abace bigira inama yo guca biheba ngo mpaka ngo nzenza n'inkoni ngo ndabakubite nanye nzoza arasenga Imana ibanderekera naho mutambwira hariho igihe murafata nk'ibintu nkabaza nk'umuntu agabaho hantu ni none nk'ibi nabibonye gute utabibonye jewe ndabaheshi none nabibonye iwawe wewe uraba ko konyene vyakunaniye kubona ayumvire nk'amakosa akaba muri direction generale naka mugabo ukarindira ko directeur general bibona ukabura wewe ukavyibonera uri nyuma kandi uraba ama direction general umuyoro none uwo muntu mwumva bari muzima haji Imana izobakubita amakofe je ndabwira ni murereke itunga ry'abene gihugu ni vya bindi Nehemiya avuga ati nta kurya ivyo umwami twe dufise nabene gihugu rya nitunga ryabo kandi baci baguhemba iyo bagiriye neza nabo baragushimira baguhezagiye Imana ikikongerereza je murambona aho ngiye bampaye inka ngabiye nk'umuntu nkazabura ndose zibiri mwabo maze guhinka ni benshi mpaye nk'umuntu nzabura hande ngiye ngo akiri inka zibiri ngasubira ngahundi narindiriye ko zikama ndabura kandi ngo ndazitanga none mwumva batari umuhezagiye none bijya mwibaza ko ari giturire mugo uzoyimpaze yuko nca ndamwibira kantu uwo nave ko ntazampe ungabe ikintu kimpe ku bugenzi utije ndaguhaye impano hari umunsi nayo ndi muri sport ndiko ndagenda nyene muri sport tugenda kuko ndayigira nkagenda mu mihana ngatambuka hanyuma nzabona umuntu ahantu ahagaze kwibarabara kandi amugaye ntuze afise ukuguru kumwe
ngo ndagusavye ngo unyemerere untwarira akagahene kaje ndakakugabire. Jewe ndi muri sport nta modoka twajanye ntaki. None ndakatwara gute? No gashorera ndashasigaje urugendo rw'isaha. Ngo basi ngo ntaco ngo gahezagire ngo uzotuma baze kugatora. Ako yarakoze ibishoboka byose kugira ako gahene kanshikire. Ngo ntabara unyakirira akagahene. Hajya aburya arazi abarundi turabizi kuko twe turabimana. Hajya avuze ati mpezagirira ryanje ry'impene. Hajya barabizi yuko umwami Imana yarinze ivuga iti imbere y'abantu araguhezagirira. Mugabo uzubona abarundi bandi bagize inzigo baguma muhinka yo irya nzigo nimushake muyikureho. Haraho muri gihe mubona ndiko ndabasaba inka. Haraho muri gihe mubona jewe hari uwo savye inka. None umuntu yo guhezagira mbe uraza ko ari Imana iba yabwiye urya muntu ategerezwa kwambara neza kugira mubone ko ari we ari hejuru. Higa Imana iravuga none kwambara mutsi ko ari ibi by'ibihuzo gutya. None musaze gwari kwashi ni mu mbwizo ko aha mworyohego. Jedazi yuko buge bora gwari kwashi bova go kabaye. None gwari wametse uko gwara kandi igihugu naco. Nico bituma mukora ibishoboka byose muti Maranavuga ngo sindabegere ngo mwohava mu nyanduza. Ega hari ababivuga gutyo ngo nta kwegera. Igira kure wewe. Hariho umuntu nigeze gutumira muhira nishaka ko tuba turatera inkuru ngo jewe ngo aho ntimwihenze. Natumye umuntu nimamagarira ntuwitwa naka ntujya mu mama aze hano tube turatera inkuru ndamuheruka kera kandi ari mu mama bansengeye cyane. Je nagomba kumucokoza ukiro kimwe. Iminsi yose twarahura ngo wewe ngo ni wowe dusengera ngo kugira bari we bazotora ku mukandida mu mugambwe wanyu. Ntari no mu mugambwe. Akaguma abimbwira uko duhuye arakabwira nabandi guyu ngo niwe dusengera. Hanyuma rero umunsi umwe ndavuga nti wa mu mama gabasha. Ntigenda mu ndondere wa mu mama. Ngo ntimwihenze ngo jewe ngo kukirimba. Ngo ari gashitse arabwira nti none ubonye hadasa n'ahandi. Nta ni wanyu. Nta najemeje kiringo ncagenda ncagaruka muri mwebwe nyene. Hajya nta kintu kiryoshe nko kuba mu bene gihugu. Ubuze uti navuye mu bene gihugu nzosaba bene gihugu. Hari abantu rero babaye abakuru bacava ngo bene gihugu ndabahevye. Imana ikubwira iti wavuye mu ivu uzosura mu ivu. Nanje nkubwira nti wavuye mu bene gihugu uzogaruka mu bene gihugu. Vyitegurire. Nico gituma ugiye wumva pare surprise ngo birahindutse ntiwigura pararangana. Vuga uti nditahi iwacu. Urazi ingene kwirirwa uraza abaminisitiri ingene barara bicaye. Ajya bibaza ko yabuze amaze kuvuga bati icoma nkaruhuka nanje. Urazi kurara wicaye abandi hariho abantu bahora bantelefona. Hariho abantu bahora bantelefona bariko bambwira utujambo nkumva nyene no kugira bantera inkuru ntayuba baruzi ivyo ndimwo. Aho wewe yibereye mu karuhuko. Azi yuko nanje nduhutse. Naho kazava ngumeze neza. Avuga nabandi mwarahiriwe bashavuga. Hariho undi yambwiye ngwereka ntitukikubona ngo waraduhevye. Ni wajeje kunshira mu gasho. Uca uvuga rero ngo gumo mbona. Wa hantu mvuze ngo nje ukuramutsa babahungu bati oya. Nabo bavuga guze kundamutsa babahungu ngoya. None hari umupfungwa rutu. Uri mu mpimba uvuze kugira uje kumuramutsa nta muntu numwe akubuza. Sivyo? Uri mu munyororo ugiye kumuramutsa uvuze uti ejo nzoja kuramutsa wa wundi ari mu munyororo nta numwe akubuza. Umunyororo gusa ntaza nawe ko kuramutsa baramubuza. Mugaje urazopanga uti nzoja kuramutsa mukuru w'igihugu urabe ko bikunda. Je umukuru w'igihugu uvuze ngo je kwiramukiriza umuntu naho nyene ntibikunda. None umunyororo wumva ari uwuhe muri abo bose. Muraza murabigwanira mwibaza ngo muri ko bugwanira amarya.
ikindi kibazo rero cyari gikomeye cyari cy'ubukene kuko aho ntaca hose bavuga ngo ubu bukene muri iki gihugu ubu bukene muri iki gihugu n'ubu niko muvuga mwese ubu bukene muri iki gihugu ubu bukene muri iki gihugu ico he cyari coroshe mugabo Imana ndayishimira basha muyikomera amashi cyane Imana irahambaye ndabwire jewe nagize ibibazo iki kibazo citwa ubukene bo murazi mu Kirundi yuko himye umwami mushasha hagatera inzara abariguye bacavuga ngo umwami w'imikoshi ntimuvyibuka none mukahise ko Burundi abami bavuga ngo bazanye imikoshi nimumbwire rero nanje ndabizi uko Imana emwe Imana irahambaye yaramfashije nza mbona covid abarundi ntiyigeze twenkiyeta isekeza rya mbere ryo munyuma mwarayirinze kare kubera mwayitinya nagiye muri isekeza fye covid mu Burundi ndayibura ndavuga nti Imana urakomeye haraza emwe murabona rero nari niyemeje n'ibintu bigoye ngo umuntu wose wonke icurya ngo ufuko wose uje amahera hariho abantu bavuga ngo ibintu avuga ngo mbega bizopfa bibaye umuntu wose wonke icurya dore nta n'umwe azosubira kurara ubusa hajya mubona naguye mvyuka muri iryo ciri rya cinyene natangura murabe yaraguye mvyuka nja mu myaba asubira hajye umutima wari mu mutwe nti abantu bakasoza nazoba ngowe azoba ari umwami w'umukoshaje nzambona umwimbu mu mwongo ubaye umwimbu mwiza ku buryo agatasi kagiye kugira abantu bahimvye none kantuze umuntu ateye aramenya ko bimera ntabwira Imana gusa ati urazomeza hanyuma vyame ni ubigira havuga Mana uranteturura Mana uranteturura haguma muri uko mugaturime nta uri marima aho yarimye hagira ico byo vyizere uko Imana itwumva hanyuma rero emwe agatasi nzamuna bigenze neza mu mwonga bigenda neza nzabona agatasi ivyo agatasi vyeze bisanga ivyo mwonga bitarahera abantu bakirya naho ni sawa gushika baca bavuga bati ahubwo rero aka gahimbo wowe duteye humva none tugira gute emwe hajya biragoye ncavuga nti basi ko muze mu bishore reka ndavyigurira hari abantu bari bwogere bumva leta igura gantutse irangura ari babivuze neza hari bari bwabone leta irangura ngo baza butina n'amahera yakuye naje ntavyo nzi naho baza umushikiranganje w'ubutunzi ntavyatsi tuza tubibona nyene Imana ibikora ndabatera inkuru rero navuze nti mu mwaka vyagenze neza agatasi kagenze neza ntimbega yemwe kuri mirimo heshi navyo ho rero ndababwira ubwo banari mfise nisonzesheje imisi 9 ku mpeshi jewe nisonzesheje imisi 9 atakindi nsaba atari kugira ngo bigende neza murumva ko nari mfise ubwoba umwaka w'umukwanguro ni mubi umwaka w'umukwanguro ubwoba bwishi mbega yemwe impeshi hagenda nabi hakakura uzuba bizova bigenda gute Mana nteturura Mana nteturura ngirira neza imisa emwe nagize n'Imana ndaronka nabaza kuufasha guhereza inkuka y'imisa baza gusenga baza gufasha gusenga tukisonzesha aho mvuga jewe sindavuga première dame nawe yisonzesha nyene uko nyene ntivyari vyoroshe urumva umwaka w'umukwangura ubufise ubwoba nza mbona none hera ingene impeshi yagenze ubu bariko baravuga bati ahubwo tubwira ibeyi y'ibiharage nayo ngo hari ivyo utaratubwira bariko bambwira ngo tubwira ibeyi y'ibiharage hari badaraba nti none cacivugo ngo umuntu wose wonke ico ry'ubufukuro y'amahera ni mubona ko ariko aramota kubera ubushobozi bw'Imana tuyamashiha iyo rero babonye gutyo baca bagira ingufu zo kurima baca bagira ingufu zo kubirondera kuko barazi ko bitazokwijana mugabo hari n'ikindi cantangaje
umva ivy'Imana nibitangaza gusa noneho ntavyo kuvuga ngo iki no kuburiho nibitangaza mugabo jewe ku mutwaro urumva ubukomeye jewe nza mbona urazi ingene abantu bantwenze bavuga mvuze ngo ikomine yose itegerezwa kuronka ibitaro bayo mahera azoyakura n'abamenyesha bakuru mbere barabibatsa ngo none ngo amahera bayabonye aho uzoyakura Imana nayo ntiza hizo yaremantanya ndabwire mu kumunani nzoba ndiko nugurura ibitaro 37 vy'amakomine hari ivyamaze guhera mu kumunani byose zabiheze muzobona ndiko ndugurura ibitaro none ndose ibitaro 37 mu mwaka umwe mu myaka 7 naho nzoba afise binganiki atumvikana mu mukwanguro nciga gukora bikagenda uko nico yituma agenda basaba dukomera amashimana gose mama buntu yamaze ati Imana ninteturuye jewe murumva ko natanguranye ubwoba ibibazo byari byinshi nari mfise ubwoba mugabo umwaka wo mu kwanguro wangendeye neza cyane gose ubu rero nico gituma natoye ndavuga niki civugo iyi jambo ry'urufatiro naryo nyene twarimaze ko mwanya munini turisengera kuko twategereza kuraba aho tugeze ni hehe aho tugeze nihe abarundi twifuza ko tuba abarundi tudasubira kwitwa abahutu n'abatutsi n'abatwa je ubwo buhutu bwawe bugumye ntangora ntabwo nkwatse mukama wanje ubwo buhutu bwawe gumya ubwo bututsi bwawe gumya ubwo butwa bwawe gumya ntabwo nkwatse ico ngusavye nukuba umurundi witwa umwene gihugu ivyo tutabishitse ko nta ntambwe tuzotera ubumwe twihanganirane tubonane nk'abarundi erega hari ico mwebwe muri ko mubava kugirira imbabazi je numva umenga ntimuvyumva neza kugiranira imbabazi kugiranira ikigongo umviriza basi ni mubivuge neza nkakurya uvuga ngo nyumvira ikigongwe basi nyumvira ikigongwe naje ndakumvira ikigongwe tumenye yuko ivyadushikiye vyashikiye abarundi hanyuma rero abarundi tuje hamwe tubigire ku igitero tubizimanganye hamwe tuva tuti ibi turabihejeje bane muzovuka ibi bintu ntimuze mubisubire muganda babwire tutabishiza habona abana ntibazopfa bamenye ikizira reka kubitinya ndababwira reka kubitinya ahubwo tubizure tubishira habona byose tubisengere abana bacu bazovuka tubabwire uti hari ikizira mwana hakuja kwigisha ngo bajyane babi n'abahutu bajyane babi n'abatutsi ivyo bizodushikana amajahe ikizira tugishire ahabona kare jena emwe nama nabipimye ku bana urabona bimwe akabuji kariho karakushaka ko umwana atazocokoza umucanwa ucisha kuri uto turagenda bukebuke urabanza ukamwigisha akazara kwigana ukagenda bukebuke wewe wabona ufise urutoki urakomeye ntusha nawe agaca agenda bukebuke kujya wagize agacasha ukazosubira kubona akoze ku mucanwa ndababwije ukuri ntasubira muze mubigeze ku bana banyu bajye bakiri batoya arakwigana ubwa mbere akaza yumva arahiye ko yagiye bukebuke aca avuga ati papa wampenze ati kwabwira ndakubwire ko umucanwa ari mubi none utamweretse ko umucanwa ari mubi ushaka ko uwo mwana azobimenya gute ko ari mubi azomenya gute ko ico gikino bagize c'abahutu n'abatutsi n'abatwa ari gikino kibi tutaje kukibereka ingaruka zaco tuberekerera ingaruka c'ico gikino kibi c'abahutu n'abatutsi n'abatwa abana bacu bazamenye bati kisi gikinisho bumve ko ari abarundi ubu rero muvuze ngo tubihishe muzaba muvuze muti urwaruka ruzokurikira none mwumva ryaragiye sogokuru tuzaturitwaye dukura ko karenganyo byose tubaki Burundi bushasha no kuvuga nti tureme umurundi mushasha muri twebwe nyene si umunyamahanga azoza kuturema twa abarundi bashasha twebwe nyene tureme muri twebwe abarundi bashasha twitwe abarundi babene gihugu hanyuma uribera uwo muhutu uribera uwo mututsi uribera uwo mutwa ntibindaba je nibaza yuko
icyo nashaka kubabwira nakibabwiye ni byiza ko tuza turamenya ibyo tuba turimwo gutyo bidufashe gutorera umuti. None rero je ndifuza yuko iki gikorane cohera twamaze kwiga kurema uwo murundi mushasha, hama twese duce tugira urunani, duce tugira igitero gikomeye cyane, iyo nyoshambi, iyo shetani, iyo sekibi, twese tugize urunani tuyitere kandi duca tuyinesha, tuyirandurane n'imizi, aho yinyegeje hose tuyirandurane n'imizi. Ndifuza yuko uyu munsi twogira ingendo ya mbere kugira ngo koko dukurikire iragi sokuru yadusigiye akavuga ati genda mu gihugu dukura akarenganyo mu gihugu, twubake igihugu gushika igihugu cyacu kibi igihugu rurangiranwa gifasha ibindi bihugu kandi birashoboka. Mwese rero Imana ibahezagire. Reka rero duce duhereza n'igisabisho. Dawe mwiza muvyeyi wa twese, turagukengurukiye cyane kuvyiza udahengeshanya kudukorera. Turagukengurukiye kuri kuratwugurura imitima yacu. Turagukengurukiye kuri kuduhamwe ubwenge kugira ngo dushobore kubona itunga waturemeye muri iki gihugu cyacu. Mana nzima, twamaze igihe kinini mu muzimiza, tugendera mu muzimiza imyaka myinshi gushikaho twese tuzimira. None Mana turagukengurukiye cyane kuriko uradukora muri uwo muzimiza udushira mu muco kugira ngo twese tubone ivyatunyoshe. Turagukengurukiye se dawe mwiza kubwiza bwawe ntangere kuko niwe udufata ukuboko. Mana nzima, twarakuririye uratwumva, no tugirire ikigongwe kuri ayo mabi yose twakoze muri iki gihugu cyacu. Twarabuze indongozi zituje imbere kugira ngo tumere neza. None Mana nzima turagukengurukiye cyane ku rugendo twatanguye kuva mu 2005 n'ubu tukiriko turagenda. Turagukengurukiye kuko ni wadufashe ukuboko, nta muntu n'umwe yovuga ngo yarashoboye. Ni wadufashe ukuboko kuko niwe wari uzi iyo tuja, twebwe ntitwari tuzi iyo tuja. Uradufata ukuboko uratujana, uraduha sokuru wacu nkuru nziza aratuja imbere, aratwereka umwongo wuma n'udahuma, aratwereka ingere two kubaka igihugu, aradushikana mbere no ku gihugu gitunganije neza, araduhibwirizwa shingiro aho twese abarundi twagize isezerano tukabona uruhara rwacu imbere yawe wese Mana nzima. None Mana nzima, ivyo byose nubihere bw'icubahiro kuko nivyo wawe byose. Hanyuma natwe twishirire mu maboko yawe, tugume mu maboko yawe, tugume mu kwaha kwawe, udukingire kugira ngo se ikibi ntazasubire kudufata. Turakwishikanye ko rero Mana nzima, twishira mu biganza byawe kugira ngo abari wewe tugumana. Mana nzima, iri koraniro turimwo rituba ikoraniro ryiza, ikoraniro ryo kutwurura mu mitima kugira ngo abahahamutse basubize umutima mu nda, twese tubabarane dusubizanye umutima mu nda, hanyuma tubone ijwi ryawe gusa aryo riturongora, tugende dukurikira wewe mu gihugu ciza watugeneye. Mana nzima, turazi neza ko iki gihugu wakituremeye ari igihugu ciza cyane. Turazi ko wakituremeye ari igihugu c'isezerano, igihugu kirimwo vyose, kirimwo butare, kirimwo imvura, kirimwo amazi, kirimwo ivyatsi vyiza, kirimwo akayaga keza. Turagusaba se Mana nzima, twirukanire se ikibi azunguruka igihugu cacu, avemwo aha tuhagire agaparadizo kugira ngo nawe Mana uronke ikibanza cawe wicara mutekanye atanjyane ziri muri ico. Mana nzima, turagusavye ukuremwo akabi kari mu barundi bakifise iwose ikibi mu mitima yabo, ukarandura urungika abamarayika bawe, urungika Mikaeli umumarayika mukuru abari wagwana n'uwose ikibi mu mitima yacu, amukuremwo kugira turonke amahoro, twese tugire umutima umwe, tuba abana bawe bunze ubumwe koko. Mana nzima, iri koraniro rero turariguhereje, riguma ari igiwawe, abari buturongora, ivyo tuvuga byose bibe rwawe, abira bivuye mu kanwa kawe. Ntitugire ivyo tuzovuga vy'iwacu kuko twebwe ntituzi ivyiza n'ibibi tutaronkejwe na wewe. Ubandanye duhezagira, utugirire neza kuri uyu munsi kugira ngo unawo uze kutugendera neza cyane, ejo nyene uzugende neza kugira ngo ishaka ryawe rigume riranguka. Ivyo byose tubisavye twihetse ku mwana wawe Yesu Kristo, ku izina rya Data n'irya Mwana n'irya Mutima Mweranda.